Sister bite. Sawa. Kumenyana je banyita Envy. Okay, Shemsa. Shemsa, wow. Sizina ryiza. Ko hagaze ngaha ni kibazo urimo? Sikibazo ndimo. Okay, ibyo nabyo. So, no kwisabira ikintu kimwe. Hari ikintu nashaka kuvugana nawe nka project. Ubu ntizo umwanya tukakivugana ko. Projet mwibara. Mbonye musamba. Projet ni yawe. Ikintu cyose no ntuziko kizira umwanya wacu. Okay, c'est bon. So, sinzi ko duha umwanya mutoya tukavugana si ibyo shoboka. Mugabo kandi gusaba ikirenze gatoya pana ngaha mwibara. Dushikana muhira gatoya umunota umwe nubwo buri kuri yihuta umunota umwe tuvugana. Iwawe. Wa. Mbaga hafi na haruguru gatoya. Nta gahunda yawe nimwe ushobora kwica. Nimba byoshoboka ko tuvugana please ndagusabye dushikane muhira gatoya tufanye maongezi hano uce bibona sana na kimwe hari cyo bitwaye. Okay, reka nkwizere mugabo 2 minutes ndayihuta. Thank you. Karibu. Nize kwa nini? Izuba ryinshi. Cyane. Bon, reka manze ndagushimire kwanza ko wafashe umwanya wa kuza ngaha muhiri wanje. Nanakimwe. Byari byoroshe kubikumvisha cyane kuri gutahutse. Mugabo wagize neza gutera intambwe ugashika ngaha. So, imbere y'uko rero tuvugana ikintu cyatumye ndaguhamagara cyane ndakurondera. Ndumva kwanza nari kwanza kukuzimana nifuza ko tubakiriza iki. Fanta harara muri figi banje nta mafaranga ari. Mugabo gatoya ndashobora kwitora ngaha ku boutique nta kibazo nisanzwe. Oya. Ibibazo bisigaye mu gihugu kweli igazifana ntabwo akatinzi umutangabi Babe. Nibiki. Baby wawe ninde? Hana yaje? Kuma uratangaye cyane. Kwanza mucumbi wanje ariko kora niki? En plus muri esume yanje. Nesi bisanzwe kwambara esume mshero wanjye. Shit. Umukobwa mnyamburi diamond twahuye umunsi. Ivyo bintu ni biki? So, ahubwo ngira gufungura canke sho ushaka gufungura today. Umuhererasyo. Uruteka ngaha? Uri umukozi wangaha muri iyi nzu? Kumwe ngo biragutunguye kandi maze ngaha 2 semaines. 2 semaines?
wa mukobwa ko hari ukuntu ugenda ariko ndagutahura Gute? maze indwi zibiri mugiye kurondera ifanta uri umuntu arayibuze niyo mpamvu nazanye Tureba Apple. Ibintu biratangaje koko. Ahubwo mama yaragende gusura. amahera y'iki Ya ration. bizokorohera ndagusavye Jivyo naguhamagariye biratandukanye n'ibyo muri kuriyumvira muri mwanya babyumvise biratandukanye rwose je mfise cyatumye ndaguhamagara uzenga ntabwo ari ibyo uri kuriyumvira Turi ko mu mwanya bashobora kuzana amarira ya ration kugira nteke ibyo dufungura. wifuza ikibazi mbarira icyo wifuza basi namahera ndaguhereze wigize Ubiriza muri make ukwiruhishiriza gusa umutwe ukritera yene stress mu mutwe. Simva ngaha ndumugore umugore hama en plus de ça urashobora kumpa amarira ya ration kugira ibintu bindabanganya mw'ijoro n'ibataha. abantu barakwegura bakikwegera no nkawe nakoze mu kintu yaje ibi bintu biki wa mukobwa ndagusavye jewe ntabwo naguhamagara icyo kintu uri kuriyumvira muri n'imyaka yo kurongora je nakundana n'ikwigira ndakubwira Umugabo mwiza ugiye naho ugeze ku ntambwe yo kunyita umugabo mwiza wawe Baby kumega ni bibi. Baby umviriza wa mukobwa uranyumva jewe ivyumviro vyanje biratandukanye n'ivyo wa muri umwana reka ndagiye ndazi ngene biza guhera Hello chérie. Tugende basi muri chambre tuvugana. Injira. Endi? yeah. Safa masanga. Wowe ufise ikibazo nyabaki? Ko nzi amasaha uri ku kazi, amasaha uri ngaho uri kurakora iki? Sister iyi si iraruhishije kweli iyi si irimo ibibazo vyose nategerezwa kuba ndi ku kazi uyu munsi mugabo narekipe n'akazi narifise niyo mpamvu nabonetse n'ayo masaha ntabwo je mfise ikibazo mfise ikibazo kandi kirankomereye sana sinzi n'ingene nza kukivamo sinzi naho nohera ndagusigurira ibintu biriko birambaho kubera nanjye mba mbona umengo ni indoto ziriko zirambaho gusa sindiko ndabitahura sasa jene nariko ndataha ca mpura n'umwana w'umukobwa wallahi namuravye ntikiriko ndaduka mbona ingene ahagaze mbona n'ingene asa ndavuga ati by'ukuri uyu muntu arashobora kuba kwiranye n'irya hore twari twaraburiye umuntu uzoyihereza uriko urabyumva niko kumwegera ndamubwira ati umviriza menshi ikintu nshaka ko tuvugana nibura basi n'ubwo uri kurihuta upfuma nk'umunota umwe tuvugana mugabo sinashimye kubimubwirira mu ibarabara ndamubwira ati karibu muhira kuko yari hafi yo muhira nagejeje kumushikana mu nzu nifuje kumuzimana sohoka ndubwiye kurondera ikintu ushobora kumuhereza afate nagarutse nsanga yamaze kuja muri chambre wanje yamaze no kwambara iswime urumva ico kintu rero je nikiriko ndabibona nari nzi ko ndiko ndarota kuko nilikuwa sipati hiyo picha
kuja kugura ifana wasanze yambaye eswime yawe kutabyumva ko yambwira ngo ko ndamuraba nkaho umengo niryo rya mbere nikimubona kandi tumaranye desmen mwiza atangura kunyita mugabo mwiza numva ibyo bintu n'umwuga ngana gute n'umuntu akunze uvuge basi yuko aba yarihebuye hari oya sinovuga ngo yarihebuye mugabo nta mwana kandi ashobora kwiyumvira ikintu nk'icyo hantu kakutse uko biri kose ariko si icyo cyo twuma tuvuga ko yoba yarihebuye mugabo nta muntu w'umwana ashobora kwiyumvira gukora ikintu nk'icyo tubigenza gute ngiye duhamagara igipolisi aho nyine igipolisi makatuwe dufise vyemezo yuko ariho mukibonana none bica bivaye erega ubwo n'urubanza rutagira ivyabona igipolisi yumva co dufasha iki mba natumbereyeyo kuva kare sista vyankomeranye nari nzi ko ari imikino namuhamagaye nifuza ko azonkinira muri filime yanje ahubwo yeje kuyikinira mu nzi wanje ataramenya nico ndiko ndamuronderera uravyumva cyane wabanje kumutongoza jewe ko ninjiye anyita baby nkamaramara nkumva amasoni anyita mugabo mwiza n'abakobwa b'imyaka je sinzi ingene babaye n'ukuri kw'Imana umva turahazose muri iryanzu kugeza aho numva ubwonko bwanje burayaze umva sindiko ndatabura ibintu biriko biraba ndavuga ati reka ngende kwa sister sasa sijui mitafanyaje je narinje ndakusaba nimba ufise uburyo ushobora kuntabara ico cyaguka kintabara untabare friend niwe twavukanye hano video bikomeye sister je vyandenze na sijui mitafanyaje nubaho tuvuganira ndamusize mu nzu aricaye nimba yicaye nimba ajyanye nabyo nzi duhamagara igipolisi cyane naho nyine ageranye navuga ati ndi umugore wiwe ninda nza kubiharira umuntu ayikanyemeza ko turamaranye indwi zibiri muri iryanzu byasohotse ngiye kurondera ifana imwe mugabo ngarutse ambwira ngo ndiko ndamubona nk'ari mushasha mu maso yanjye kandi tumaranye desmen Mungu wangu cyageze aho nibaza eske iri ni diamond cyane bo barabantu ba muntu bro mimi na plan nakumini samba dango mfasha uzobukoze reka tugende ndamenya ko ndabigira nisaidie vami mfasha uzobukoze yeye ni mmoja ndaje Ni wa mkozi wa mgera wa Tanzania? Umukozi? Ndabizi n'umukozi. Twagerageje kurondera kugira aze gukora bijyanye. Ni n'umukozi anezoko. Unaza hapa nta mugabo. Umva sheri. Umukozi mwe ntabona kwemera frere. Uy! Oya. Ntararenze. Mubwira asohoke. Nigikuri kuratangara muri ibyo byose. Ubona se n'abakozi jewe. None abakozi basagutera bafise izuru rimwe ririko imyaka 3. Cyane ubunyane nije kuvuga ko sinigora. Ko barasigora. Imyaka 6. None barinzi ko ndike muri nazo. Uyu ni umugore wanje twubakanye imyaka 6. None yamaze gufata ingingo ko muri runo rugo rwe adashobora gukoresha umukobwa nkawe namushaka agenda rusenye. Okay, turikane niki. Amplis iyo project kuravuga niyo kungira umukozi ngaho. None turiko turaburana mu nzu yiwanje.
kuko urashobora gutora ibintu byawe ukibwira kubera ko ubu ndoma amonyo mba ibintu byose nagukoreye wankoreye iki Nekuzi iki? Chahe, je ndamuzi umuntu hasi je ndiko ndaramutanga. Ndagusavye wambure yo isume mugabo wanje. Nta soni. Genda wambure. Ntabukebuke nga hari umuntu akwinginga tora ibyawe ugende. Sister, wewe mbitu. None ubaze yo ntagira uko onye byari kugenda gito. Wowe ni umuntu ameze uko onye ariko hava hano. Sha, yigize umukinyi w'sinema umugabo uramwenza. Bye. Hewe muraheza? So uyu mukobwa umwankiye ikivemo hanje n'ubundi ko ndabutangara Untangara iki ga sister? umukobwa mwiza uku abaza ko ari umunsi uzomuroha Aha ikibazo cy'ubwonko gihari ngaha. Ego umutima sinyabarega umuntu asuka mu bintu byaje byose. mugabe amahirwe ntaza kabira ari usanga ari imana wengeye urayanze uribaza Imbere y'urukundo ruzabanza kuza icyizere. Umuntu yarambanye rutarara kuri uyu munsi wa mbere. Nta mumunsi ndamubonye uyu munsi. Ibaze rero iyo izo semeni zibiriya zibaranga. Byari ko ibintu birefu dada.